n'amakartier atandukanye agize igisagara ca Ngozi, aho abanyagihugu bavuga ko bamaze igihe kitari gito bataronswa amazi meza. Abanyagihugu bamenyesha ko kugira baronke amazi bakoresha bibasaba kuja kuyarondera mu bice bitandukanye ahari imyonga. Ivyo ariko ntibiheza ngo biborohere kuko ari kure cane. Uyu munyagihugu wo mu gisagara ca Ngozi arabitubwira. Amazi y'amakaritiye amaze hafi ukwezi kurenga, za Rusuguti, za Rubuye, za Gisagara ho za Burengo harya nta nangira bashibuka amazi. Inge nasoye mw'irobine, amarobine yararusha arazamwo ingese. Hanyuma amazi baja kuyavoma mu Nkaka, abandi bakaja mu Musamutuku, abandi bakaja mu Kimanga, abandi bakaja hariya mu Rwizingwe, abandi bakaja mu Budahamagarwa, hose mu kilometero bitari munsi ya 10. Ikindi abanyagihugu bavuga nuko n'ababazanira ayo mazi bayabaha ku giciro kinini. Umva ibido umuntu ayizaniye amaritiro 200 usanga muha 1000 narenga. Buri hageze yaho usanga hariho abantu bategereza kuza baraja kuvoma amazi bakaza barayadandaza kw'imironko amafaranga 50. N'umuco usanga kajya kabido ka 5 litre kagwa amafaranga 500. Amazi meza yo kunywa baba bakuye mu mwonga. Batinya kwandura ingwara zituruka kw'isuku rike. Cyangwa kubigora gufungura ibintu byose koga. Ikibazo rero abantu bafite cy'amazi rwose ikicarebwa n'inkurikizi rero mbi ku bijyanye n'isuku rike kubera kubura kw'amazi. Ubwo bukene bw'amazi buribonekeza kandi no ku mavuriro n'ibitaro vyahingozi. Uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka Bucumi Joseph Martin, musitanteri wa komine Ngozi, kugira agire ico avuze kuri ubwo bukene bw'amazi buhanze abanyagihugu bo muri komine arongoye.